DFTV Tunda Juhudi. Ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia behind the camera kabari Logic Jamali. Uno munsi twaba twashitse mu isabukuru ry'amavuko ry'umuririmbyi Felicien Minani benshi bazi nka Femi Dojaba. Yamye bikora neza kuva kera mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, nyinshi yabiciye bire bon. Iyo biciye bigacika ni twirire umunyenga mari musanzwe mukunda cyane n'ubu unye ndavuga ati naho boyivuza muri no mwanya n'umwana bakiri muto arayikunda cyane iyo ndirimbo. Uno munsi rero kabari isabukuru ry'amavuko yiwe rero ikaba byabereye ngaha kuri INSP akaba rero twaje guhimbariza ivyo birori akaba hari abakuru benshi akaba ariho abatumire benshi nkuko muvyumva akadiho ningahe inyuma ibintu bimeze neza cyane gose reka mugwande mukurikirana DFTV kugira mushobore kumenya ibiriko birahabera muri kino kibanza turasubira guys. Something we trying to put a smile on your face. Put a smile on your face. There is a party tonight. We can dance tonight. We can listen to the music from you and I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's do it. It's you and I studio. It's you and I studio. It's 2016 and I'm down on my knees. Walking down the streets, everybody hands in. What about them kids who ain't got no food to eat? I'm talking about a struggle, I ain't even gotta eat. Walking down the streets, everybody hands in. Everybody's naked till you make it to the top. Started from the kitchen, now we got it on the roof, yeah. It's party time, it's party rock. Got my shoes off, everybody punching in. Camera, today is the day, everybody pinching. I ain't rapping, I ain't speaking, I'm just telling you the truth. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I. Jewe banyita Boshirwa Melkisedek, ariko ndakunda kugabanya izina ryanje niyita Melki Boshir. Hanyuma kuri uyu munsi uri hejuru shisenga imbere yanyu kugira ngo ndababwire mu ncamake ubuzima murantunga bwa Felicien Minani Nsengiyumva benshi batazira Maréchal Femi Dojaba. Naragerageje kuvugana nawe mu gihe nariko nandika ubuzima bwiwe, hanyuma ivyo yakoze ni byinshi. Naragerageje kuvuga mu ncamake bikuru mu byo yakoze, mu byo yaranguye. Felicien Minani Nsengiyumva azwi ku izina ry'ubuhizi rya Maréchal Femi Dojaba yavutse ku igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka w'1970 ku mutumba Gasenyi aho bita ku Kariyeri wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura, abenshi bakunda kwita Bujumbura Rural. Hari haciye nk'imyaka 8 kuva Burundi buhahuje intahe y'ukwikukira. Ni umuhungu wa Yohani Bamvuna umutima na Elizabeth Biriko. Nk'uko abivuga, abavyeyi biwe batandukanye afise imyaka 4. Kubera uko gutandukana kw'abavyeyi yakuze mu buzima bubi nk'imfuvyi kandi nyina wiwe akiriho. Ubwo buzima bwuzuye ingorane bwamufashije kwishira inzira y'ubuzima bwiza muri kazoza, maze araheza arabishitsa. Mu rwimo rwo mu mwaka w'1993 Femi Dojaba yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu 1995 yahungiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu 2004 yahungiye mu gihugu cya Norvège aho asanzwe aba muri iki gihe.
mu 2006 yubakanye na Orene Nitanga i Lusaka muri Zambia, bakaba bafitaniye abana 5 bagizwe n'abakobwa 2 n'abahungu 3. Minani rero numwe mu ndanga z'umuziki w'u Burundi, yaragendanye kandi yarakoranye umwuga wo kuririmba n'ibihangange mu muziki w'u Burundi wo mu myaka ya 90. Twovuga nka Africa Nova, Chanjo Hamisi n'abandi. Umuririmbyi rurangiranwa Yohani Petero Nimbona batazira Kidumu Kibido yavuze ingoma y'ikizungu benshi twita bavuga mu bita mu rurimi rw'ikinofunofu rw'ikinyamazuru muranunga batwe, igihe Femi yaba ariko araririmba mu biteramo bitandukanye. Indirimbo ziwe Ikibi ni akanwa, nta numwe atavugwa n'iri mu ndiravugwa, Nkunda Chérie, Reviens mon amour, na cyane kuba ku isi ni ukwitonda zaramutumye amenyekana mu Burundi no hakurya y'amazi. Femi kandi n'umuririmbyi yagenze amahanga, havuyemo igihugu camwibarutse, yaratunganije ibiteramo bitandukanye mu bihugu bitari bike byo ku isi, na cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Zambia, Rwanda, Norvège, Suède, Ububiligi, Ubudagi, Ubwongereza, Hongrie, Ubusuwise, Ubuholande n'ibindi. Nk'uko abishingira intahe, bimwe mu biteramo ntibagirwa ni igiteramo cyo kuri stade Umuganda i Rubavu ku mugabane wa Gisenyi na stade regionale y'Uruhengeri mu Rwanda ari kumwe n'umugwi l'orchestre Black Power. Gushika ubu Femi amaze gushira habona inkurikirane z'indirimbo twita album zigera kuri 5, akaba yazise uku gukurikira: Kuba ku isi ni ukwitonda, yasize ahabona mu 1991, Ibintu birahinduka yayisohoye mu 1996, Ubugabo burihaga yayisize ahabona mu 2003, Umunyenga yayisize ahabona mu 2003 nyene, Mpore Burundi yayisohoye mu 2012. Kubera ko kuririmba kwa munyengetereye gushika no mu misokoro, Femi niwe yakoze amajambo n'umutiho bigize ururirimbo yageza umugambwe CNDD FDD. Femi kandi ni umuntu akora cyane, hari byinshi yakoze byamuhaye iteka rimukwiye mu Burundi. Bimwe muri byo twovuga imbuga zibiri zo kumenyesha amakuru yatunganije, www.burundibwiza.com hamwe na www.abanyagihugu.com n'imbonesha kure yo kungurukana bumenyi bita web TV yitwa RTBB, Radio Television Burundi Bwiza. Naho muri kino gihe abakanda akorera hanze y'igihugu muri Norvège, aritwararika abavukanye biwe b'abarundi akabafasha mu byo ashoboye abicishije kenshi na kenshi mu mashirahamwe atandukanye. Yaratanguje ishirahamwe mpuzamakungu Vonekovic, voix neutre contre les violences et injustices à travers la chanson. Ijwi atahogegamiye ryo kwiyamiriza amabi n'akarenganyo biciye mu ruririmbo. Rikaba rirongowe n'umudagikazi yitwa Angela Ihoebu, Femi nawe akaba ari cegera ciwe. Iryo shirahamwe rikaba rifise ihangiro nyamukuru yo gufasha abasangwa gutaka bo muri Afrika muri rusangi, abatwa bo mu Burundi n'abatwa bo mu Burundi hamwe n'abandi bene gihugu batishoboye baba mu misozi. Yaratunganyije kandi ishirahamwe Femi Dojaba rigizwe n'izina ryiwe ry'ubuhizi. Iryo shirahamwe rikorera mu gihugu cyose kandi rifasha abantu mu bice bitandukanye n'ubuzima. Muri iryo shirahamwe nyene harashinzwe ikigo ndangakaranga Femi Dojaba Indata Burundi gifasha ahanini ugwaruka. Femi Dojaba niwe kandi yatanguje umugambi wiganwa ry'umukobwa mwiza cy'ubwenge kandi wakaranga Miss Nakaranga, rifasha ahanini abigeme b'abatwakazi mu bintu bitandukanye. Neira Mutoni w'Imana, umwe muri abo bigeme b'abatwakazi, yafashijwe biciye muri uwo mugambi wa Miss Nakaranga,
yarashoboye gutsinda ihiganwa rya Miss Kayanza 2020. Ubu akaba afashwe mu mugongo kandi akurikiranwa n'ishirahamwe Femi de Jaba kugira ngo arangure imigambi yiwe. Femi niwe yatanguje kandi ishirahamwe Inabuti inyenyeri z'Uburundi kw'isi yose, unissant des artistes du Burundi et de la diaspora, ishirahamwe ry'abanyamuziki b'Uburundi no mu mahanga, akaba ari barirongoye. Nk'uko mwavyumviye muranunga, Femi niwe kandi yatanguje iciyumviro cyo kwandika igitabo c'itororokanirizo y'ibijanye n'umuziki w'Uburundi, encyclopédie musicale. Ico gitabo kikaba kiriko kirandikwa n'ishirahamwe Femi de Jaba rifatikanije n'umushikiranganji bwegukira imico n'akaranga. Nk'uko mwavyumviye akora ibintu byinshi bitandukanye kandi akabirangurana umwete n'ubwira. Ni umuntu rero afise impano zitandukanye kandi arondera cyane ahantu hariya. Mu myaka y'1989 yarabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru akomeye cyane. Yarakiniye mu mugwi wa Inter FC nk'umutangirizi w'itsindo, rimwe na rimwe nk'umusubirizi w'umutangirizi w'itsindo rurangiranwa aho hambere yitwa Habarugira 9. Mu gusozera incamake y'ubuzima bwa Femi, mumenya ko bivanye n'inyigisho nk'ishabwenge yaronse, Feliciano Minani Nsengiyumva batazira Marshal Femi de Jaba n'umuhanuzi w'abubakanye n'abitegurira kubakana bita thérapeute de couple. Ndabakengurukiye. Umwanya mwiza uri mu vyadukoranije hano, uko twari twabivuze, buri mwaka turashimira umurundi tuba twahisemo turavye ibikorwa yaranguye vyagize ico bimarira abene gihugu n'igihugu ciwe. Yabaye imboneza, yabaye akarorero keza, yagize kwihangana, akunda amahoro, ayaharanira, akunda igihugu ciwe, na cane cane ko dukorera mu bintu vy'imico n'akaranga. Umuntu hari ico yakoze kiboneka muri urwo rwego. Umwaka uheze ariho twatanguye, hari haronse babiri, uwitwa Ciza Silvestre n'uwitwa Mijuriro Mathias. Uno munsi rero haronka umwe, mu bisanzwe n'umuntu umwe, ariko iyo vyabaye ngombwa barashobora no kuba babiri. Uyo rero komite executive ya komite ndongozi ya fondation irakorana bakarondera uwo babona yuko abikwiye. Duhiga mu ntara zose, duhiga mu moko yose, mu madini yose, nta vyo gukumira, nta muri fondation tugira. Nkuko mwavyumvise muri rumbo ruhayagiza, fondation irimwo abarundi bose bava mu ntara zose, mu moko yose, mu madini yose. Rero uno munsi uza kuronka ako gashimwe ni ukwije ivyo bintu twadondaguye. Hanyuma araza kuronka urupapuro rw'iteka, hanyuma iruhande yaho araza kuronka kabahasha k'ibihumbi 500 kazomufasha mu migambi yiwe, nkumbure akagira nico akuyemwo, akabona yuko hari abarundi babona ivyo akora. Rero uwatsindiye agashimwe kitiriwe Fondation Femi de Jaba, tubashimire bakiriho, n'umutama benshi bazi kandi twubaha cyane, yaserukiye n'igihugu cacu mu bihugu bitandukanye, adoza ibendera ry'igihugu cacu,
yigishije urwaruka rwinshi kandi benshi bamugira ko byinshi nawe se ubundi yitwa Torobeka Joseph amashyi cyane Torobeka Joseph niwe bagejeje agashimwe ka Fondation Famille de Jaba niwe bahisemo n'umutama yakoze byinshi umuha amashyi menshi amubereye amashyi ni make cyane umutama urabona ko asazanye ibikorwa asazanye ubushimwe niko nabivuga uyu munsi nk'usanzwe mu rugo iwe hatasha agashimwe ahawe na Fondation Famille de Jaba nabona ubuserukira imbere y'amategeko Fondation Famille de Jaba aramuhereje icyo nakwita urupapuro rw'iteka prix forfait ubona ko baberewe cyane umutama araryohewe cyane Torobeka Joseph nibaza ko bacatumuhera bamuduhera mikoro kugira ngo agire akajambo ashikiriza abari ngaha muri kino kibanza kidasanzwe mu ntumbero yo gushima ahawe na envelope y'ibihumbi 500 irakizi 5 z'aya masaha kana kanota atitaye ko ataraziganiza ko umunsi mu rugo nimba yaramaze imisi agacanga kurya umusoso urabona Torobeka ingene aryohewe murakoze cyane nyakubahwa Felicien Minani ego nukuri murankubise aka surprise kuko ntavyo narinzi ntavyo nari niteze n'umuryango wanje ntavyo wari wazi sinabahamagaye mugabo sinogenda shimye ngo mvuge gatoyi amazina yo gushima dutanze mwiriwe gicucingwe nabwo atona manege kubiri buhiga mpungira imigeri irajoba intamubura zirajojobora nimatabura ndayishiye ndagitanga nikashikura nishimiye nyamushika kirabo Dozi gushuka kuzamba imihiga n'ikivumbu dicangwa kuzimana umubereza abanya batora bikebero kinyagira toni cyanya mwitaba ry'igitogo ndivuga yategetse nderera ku kaganza Tudeze batomba kwijambo kwitogo kwa ruwari karubari cyugwari nyamarwe imigegi kamana n'indego kuri baturanije ku kirombero kwa kirongozi rurongoza bisi Nigire nama gusije kwa nyabahizi nkigira ugamba nkigira barimo kurinda nakira ndiye bitega kinguruka bishicashe amavuta kuro babanga kungura kidasivye urugamba rugumije ibicoro Ruriya ganda ugenda ku murombero kwa ngarigare n'umurara bazendura rwaye n'umutabara w'igoma na rutende n'abara ngiye bukabahizi Jeni higija kirukukibukia kibatanazi migabo kuri ntanangwa ni rutangura mihana izikanga bishikira kuzihindi zituruse ko mirango zikegogwa nizipwiye dasha zabye turagana Ibikurukuru bisubiziwa amakuru meje atayi wacu buhiga kuri ngo urindamba mu rugo iratangwa ndi yagitanga nikingozo ndero kujya ngora kumukuma basasa sabizi n'imishunzira kawe Tudukuri migaro mu rugo bane mugaro kandi wa mushuke bose biza kumbira ushuke kizige kwinasagura bacika umwe rucikiwe ko n'ibwo yivura kwizige mparanye mu batarahanuranye Gurugaza mu mihoro abatari hege kandi utumiti mipoko rwafoto kada gungura mvora batinyi bungura maguru mundi mo kwandi icu ibicika ndibubanga ndubishwate ndarukamirwa ko nabagiyomba saba Jumumba kana bagiyomba sama sinatinje ko waze kuyibanda mugi baratera sindege nya barafora simboga ugakurusumire bizira guco Njami higo ziciro mihorero kumupumba kwangarika rukotura rw'imvumbu rwamwice bumigenyerwe mbutura amabaye Amabaruwa yegera amabati mbora n'umukere kubaza n'urugimizi gimira ni mugaje n'uwicara n'amano n'uruganza ryo kuri rugaje ruricara Rutinyi impundu ruvyuti impururu n'imparura gusuma ndiye bizima sinzigura kudutura amahari umuhoho Nizigiye vyambi bucamihigo Higa vuga umutama wa Felicien Minani wakakuriza ku mugero wari mano n'abaryuguza bafirika ibiruka igihingura mu rundi mugari gasenya kandi kavoma mu kayira kwa matitse kubita mu yakubita nyine babona mapundi yavugije agateye Mungega bavuze n'ubutukunda tamwa kwa bugagini mu bungo no wakibungire ndengwana igihinde gongo kibungire ruhicyo kwikura y'ubwatsi kwa kiranga inyosha Yabigora yoheje mugege kugarura inguru ducika ingugu bimano bamana kuri bigora tewe nabonye sinasubira twawe n'imbaraye twigoroza ziharano bwishwe twaswa mu mikwaro gisura mu ngurami Ataruki miho hadakwegererwe mu ntego ririyogora dakunda bigora yogora uburyere ku musozi wogoro inkwasha makera haga ibitenga bumenyika yaro Yambaye bazano z'urwamizi Yambaye bazano z'urwamizi mirindi mu gushoka iterera izindi mu gurita ikiyakiya kezi kiranira nyende nyine wangene
yasubiriye mutondo bitabina gatonde gatoye ntiyatonze urusaku umunsi amaza ntiyatonze umutima mugeni yatangiye nyene n'inkwe y'ubudozi gikuyana isakari ikomeza ikubarira ko bwatikukiranye amateye imitema igitenge ibasha ibitumba nyina wakinanira ngenge umunezero ni mwinshi cyane kivumbi ari nayo yahawe n'umutago wa Defonse Minani tugiye amahoro amashyi bimeze neza agashimwa karonse gakwiye abemeza ko agashimwa karonse gakwiye mu duzi ibiganza turabe ako gashimwe uyu munsi yashimwe tuboneka ejo hazashimirwa abandi ibikorwa byose murakora bigenda ukomeye uramera n'ingaruka niba mu buhinga bw'ivyuma bafise akaririmbo kiwe ako karirimbo karagororeka kugira ngo twibutse benshi shimira harimo mumenyesha makuru murazi yuko ibikorwa dukora vy'indirimbo kugira ngo bimenyekane nuko haba ariho natwe badushigikiye uyu mumenyesha makuru ari mu bitanze rwose kugira ngo indirimbo zanje ubutumwa burimo ubandanye gushikira abenegihugu hirya no hino nawe yitwa Edison Ndayahoze akora ku radio y'imico kama ariyo Radio Culture. Urakoze ubundi mumenyesha makuru nifuje gushimira yamfashije cyane haba mu bikorwa twagiye turakora by'urukundo hirya no hino mu gihugu numenyesha makuru akora ku rusamirizi kumonesha kure y'igihugu yitwa Fani Nyamurangwa. uyu rero twaradugana imisozi za Nyambuye hehe tuja guhiga basangwa butaka nuko ari umwana wo mu gisagara yaraduga akadugumba kakavamo. Nimuvuge amen. Mutavuga amen barasohoka. Nibaza murazi cyadukoranije ngaha twese ndabasabe mu mukomera amashyi Femido Jama. Je banyita B person of flow aka rap leader aka rap commando aka rap sama aka mesh sana sinayezi. Ndabasavye naje mu mukomera amashyi rega n'umuntu mushinga. Hama je nkaba naje kwifadikanya na Femido Jama kubera ko no mu legend no muntu twakuze twumva ingena ririmba ribaza muratuzi turirimbo twiwe abaje ngaha bose mufise icyo mupfana mufise ibyo mukorana nanje ndumuririmbyi mugenzi we nubwo ndi mutoya nibwo maze imyaka mike muri music ariko ndazi yuko ahora mfata ukuboko akampama kuhaje akambwira ati kuhaje vraiment ndakunda rap zawe ndakunda ama lyrics ibyandiko ingene nandika rero ndasavye mu mukomera amashyi kuri yo encourage mahora meza kuba kwisi no kwitanda abakenzi ako muririmba nk'abatariye bro murindiriye gato suguma 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 utuntu turimo twuriye mushinga nahe je rero bavuga mu kirundi ngo amazi naca ku mwobo umuririmbyi nawe naca kuri micro imana ibahizagire murakoze cyane big up sana madam aradusondetse. Early in the morning, we're coming to you. We up to something, we're trying to put a smile on your face. Put a smile on
DFTV. Tunda Juhudi.